murazi yuko twaheruka kubamenyesha ko hariho abantu biba ku ruyeri bagize iminsi biba hirya no hino aho twaberetse umugwi mu kwiba ku ruyeri bakoresheje nabo nyene izi modoka bakunze kwita Probox TI bagahenda abantu ngo nibinjire babunguruze canke bakababwira bati nimuze twe tubarisha amafaranga makeya cyangwa mbere bakabacira mu modoka bakabacira nkuko basanzwe bacira abandi amafaranga nyene n'abandi bose basanzwe bariha hanyuma bashitse mu modoka bariko baragenda bagaca babesha ngo abapolisi bariko baragira umukwabo ngo bariko barabarondera ngo rero nibazana ibintu vyose bafise ngo babibabikire mu dusakoshi cyangwa mu bahasha kugira ngo baze kubibasubiza barenganya abapolisi hanyuma ico baca bakora baca bafata ivyo bintu baba bahaye ni nk'ibi bintu abantu baba bambaye amafaranga amasheneti bambara mu izosi amasaha n'ibindi ico baca bakora baca baguza twa dusakoshi cyangwa bahasha babibikamwo bagaca bazana amabasakoshi cyangwa amabahasha yandi mu kubasubiza arimwo ibindi bintu atari ivyo bintu vy'iwabo ukunda gusanga ari ibintu amabuye bashizeyo canke ibindi bintu bibumvye bashizeyo kugira ngo bigume biboneka womenga ni vya bindi baba babahaye gutyo bakaba bivye rero ico gihe twaberetse abari bafashwe uno munsi kandi turaberetse abandi bafatiwe ngahi Bujumbura bajya batatu twaberetse hanyuma nabo ni Nduwimana Thierry Habimana Emmanuel na Nizigimana Salomo batazira danger bakaba bafashwe itariki 6 bari mu makartier y'uraro ku gisagara ca Bujumbura bariko barakora ubwo bubisha nakandi kubamenyesha ko ababikora atari bake kuko no mu ntara ya Muyinga burya igihe tubabwiye bajya mbere bari bafashwe ikindi gice cabo bace bahungira mu ntara ya Muyinga nabo nyene baruka gufatwa ku munsi wa kane nabo nyene bace mu Muyinga barafatiwe batari bake bagirizwa kwibanye bahungiye baca bahungira bandanya bakora ubwo bubisha nyene butandukanye aha rero twagira kandi dusabe abanyagihugu ko boba maso kuri bijanye n'ubusuma n'ubugizi bwa nabi abantu bakoresha biba bakoresheje ubwenge no kuvuga no muri no misi abapolisi barabandanya kwakira abantu baza bavuga yuko hari abantu babivye bakushiye ku matelefone babatelefone bakababwira ngo nibarungika amadosiye yabo basabira akazi cyangwa banatanga amafaranga ya naya ibi byo kwiba ku ruyeri rero bamenye yuko n'ubu ababikora badasinziriye abantu rero bazo bariba umuntu we babona agutelefona ashaka kwandikira ubutumwa muri telefone utamuzi akwemerera ibitagenda kwemerera gutunga mu munota umwe uce ahubwo witura igipolisi witura abajeje intwaro babwire tuje hari umuntu ariko arambwira ibintu biteye amakenga hanyuma kugira ngo bashobora bafata ntituzosubire kumva abantu baza bakubwira ngo twe twibwe byagenze kuno kandi hakiri kare batabivuze.